rimwe na rimwe dushimira Imana ku byabaye ibitaraba byo tukabitega amaso tukabihezagiza ingohe. Uri gukurikirana Jean Trezo Boris Hakizimana kuri Burundi Heroes TV. Tega amatwi tubahe inkuru imwe imwe ukwayo. Uzi tererare Uburundi ifite? Do you know how much rare earth the Burundi has? Uwo ni Pasiteri Gitwaza ava mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kumviriza ayo majambo twaciye dusimbira ku mbuga nkoranyambaga tubaza ibihugu bitanu byoba bifise tererare nyinshi kandi ikomeye cyane. Twasanze igihugu cy'u Burundi kiza ku mugabane wa kane, aho tubona Zambia, Afrique du Sud, Malawi, Burundi ndetse na Mozambique. Amakuru n'amakungu avuga neza yuko ingano n'ubwiza bw'ubutaka bwa tererare iboneka mu gihugu cy'u Burundi bushobora kuba buri hejuru 1.2 million tonnes bwa tererare iboneka mu gihugu cy'u Burundi, aho akaba ari mu gice cya Kiyenzi. Eka si ibyo gusa, numva bakubwira Burundi ni Edeni ntuzubije nikanda kwira igihugu cy'u Burundi gifite n'ikiyaga Tanganyika. Bavuga neza yuko gishobora kuba gitanga toni z'amafi ziri hagati y'ibihumbi 165 n'ibihumbi 200. Icyo ni igihugu cy'u Burundi tuko turavuga. Hari n'ibindi byinshi namwe bari muzi tutabwiye muri kano kanya, ariko nagomba ndababwire neza yuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cifise eka ni ideni uko abandi babivuga. Mwariko murumviriza mukongera mukanakurikirana Jean Trezo Boris ku rubuga rwa Burundi Heroes TV. Kora like, share, comment kugira ngo mukomeze kuronka n'andi makuru menshi agiye atandukanye yo hirya no hino. Aha hari kuri Burundi Heroes TV.